1969 no Newcastle United competition kumva ni mu bikombe byose baheruka gutora igikombe muri 1969 Chakarabo cyane cyaricyo cyose ariko manze ndabo wa muntu Newcastle United hamwe cyo baryo igikombe baheruka ko bakabaye bafise kapitene yitwa Bruno mugabo nimba ari abantu bahawe amazina batameritamwe abantu Bruno Guimaraes Azara no akunda kwivugira atabanya Brazil basigaye ku mazina gusumba ibikogwa Bruno Guimaraes amazina afise kamanda abe equipe ibikombe igendera mu mateka yayo izina afise n'ibikogwa atanga mu kibuga nivyo ntatanga ibikogwa bibi mugabo Chedo mapare nemeza ngo Guimaraes bamugira umukinyo wa grave nabonye ikintu kivuga ngo Eddie Howe numumenyereza azi kujera situation yariyo yose urukino rwaheze nimero 3 yitwa Tino Livramento umwana tuzi ko kina ku nimero 2 mugabo urukino rwaheze acunganye na Mohamed Salah amubuza gukora ikintu icari cyo cyose mu rukino equipe y'igikombe muri 1969 mwabantu mwe equipe yita Newcastle si equipe nishira hamwe ni buri basi igikombe baheruka hafi muri 2017 championship baduza arabambere ico gikombe iriya ni champion nayo iyo duze uruambere baraguha igikombe mugabo ufashe igikombe bitwa ko baheruka rero cha hafi kuri finale igihe mukomanje cha 55 cha FA erega hora korerwa mu nima 1955 kilo setime ico gihe batsinze Man City 3-1 erega hora korerwa mu nima yarabayika 1955 of course muri 1955 haciye imyaka 70 batsinze Man City 3-1 kuri finale haciye imyaka 70 rero ni imyaka je nawe na Mike Dufis uwayiteranya ni nababa tuba turi hano turi batatu ni nababa imyaka bari bamaze badatwara ikombe ni nababa ariko munibuke ko 2023 buriya baratakaje finale ya Carabao batsinzwe na Manchester United ibaze kwitakaza niko kwitwara oya ndiko nderekana ko baragerageje kugira ngo barinde bashika kwiniva yo gutwara ikombe none finale ya Carabao bayikinya kabiri mu myaka 3 rimwe bayatswe na Manchester ahandi bayatse Liverpool peut-être champion en titre uno mwaka Newcastle bakubise kunoki equipe yitwa Liverpool y'umugabo yitwa Lancelot atakaje ibikombe bibiri mu ndwime gusa avuye gusezerwa na equipe yitwa Paris Saint-Germain noneho ubu naho atsinzwe na equipe yitwa Newcastle icyitwa triple historique kivuye mu maboko yiwe kuri kano kanisigaye ku gikombe cha English Premier League yonyene na double historique nikunda jewe uno munsi ndacashimanga ijambo natangwe kwimvura niba twogira tunihuta twotangura kugira amakenga nayo kuri Premier League kuko yasomje amanota 15 equipe ya Arsenal itarwa kiri urukino rwayo bo bari bakinira urukino rwa Aston Villa rukina imbere ariko Arsenal yakinira urukino itsinda equipe ya Chelsea kimwe kubusa bivuze ngo ikingono ngo chama batagera kuri 12 hagati ya Liverpool na Arsenal kuri slot bigaragara kumenga nawe izira ibikombe mubera nk'iya Klopp jewe n'ubundi ndaje nkanagare mvuge ngo amajambo yose navuze ko Arne Slot sindayahindura ndacaye ryamye ko arasanzwe nk'abandi bamenyereza bose mu equipe asanzwe uno munsi nivyo yarashoboye ko yasanze Jurgen Klopp nta kintu nakimwe atahaye Liverpool mu bintu bisabwa kuko nk'umwaka Klopp yinjira muri equipe ya Liverpool ndibuka ko yayizanganye novuga ngo Daniel Sturridge ariwe mukinyi novuga ngo w'igihangange Liverpool yari ifise Anderson yari umukinyi asanzwe ari ngaho ayisanga Suarez asota agiye kwa Barcelona hagese wa mwaka siwa mu heceza na Milner bagize exchange na Sterling James Milner yaje kuri Klopp James Milner yaje kuri Klopp agerageza kubaka vyose bishoboka kugera umunsi atanga Premier League yari imaze imyaka 30 Liverpool itayizi kugera umunsi agaruka na equipe ya Liverpool yaruka Champions League muri 2005 asubirana yiyihereza Jurgen Klopp nta kinatahaye equipe ya Liverpool Jurgen Klopp nta kinatakore yabana muri academy no munsi nimba tubona Trent Alexander-Arnold tukavuga ngo ni lateral de classe mondiale batatu beza rimwo ku nimero 2 sebere bi mugabo bitwa Jurgen Klopp nimba twarabonye aba mediateur twese tukikugura nka Jordan Anderson ni Jurgen Klopp nimba twarabonye Wijnaldum ni Jurgen Klopp nimba twarabonye mukinyi nimba buri guhera muri kare ya 2016 ogero no munsi kwa Liverpool tuvuga ngo twarabonye Sadio Mane twarabonye Mohamed Salah twarabonye sebere bien umugabo yitwa nde Jurgen Klopp agaze gusohoka asohoka equipe era yubatse dusiga dufise abana bava muri academy uhindukiza amaso kishima ukavuga ati voilà les produits
za ekipe les produits za academy nizi yagusigiye umwana nka Conor Bradley ku nimero 2 tuvunikije Trent Alexander-Arnold tukamenya ngo Conor Bradley ahari tugombe dukine na Real Madrid. Conor Bradley yahari nta kibazo na kimwe. Yatweretse Tsimikasi Robertson utamufise no muzi ntihotinya gukina urukino rwo rwose ufise Tsimikasi. Yego. Yatweretse Curtis Jones. Yatweretse Lionel Messi muri equipe ya Liverpool, Harvey Elliott. Mugabo no munsi slot yinjiye mu kibuga sanga equipe yubatse nivyo Jurgen Klopp arayitakaje. Iramutakaje aragiye. Mugabo wowe winjiye ahantu inzu ihereye ku mushinge kugera kuri toiture irimo vyose, irimo amakaro, irimo vyose. Usanze kunaniye kuyikorera isuku. Birangiye inzi bomotse kubera umwanda nivyo birikorera kuri slot. Biziguye ngo jewe de ma part imyemerere yiwanje mbwira ngo sinovugira abandi bafana ba Liverpool, hari abafana bashobora kubemera slot barahari. Umutaktisi yakomeye mugo imyemerere yiwanje mbwira ngo imisi yose Liverpool yamaze ari nziza. Apollo slot de ma part zero kugwega ariko yakweretse ko ashoboye gutwara igikombe. Kuko ari hano slot yagejeje Liverpool abantu batiteze ko yari kuyageza. Nivyo mugabe iyi yagera hari cyo abantu bagomba kwitega. Uno muzi Liverpool ahigeze ni exploit individuel mu kinyumwe umwe gusumba umumenyereza. Kumbure jewe nsaba ikintu Juma ndondere foto ya slot ndamuvuga mu minota 2 canke iyi situation Liverpool bisanzemo gutakaza Azadi twese turibukanya kwa kabiri bagaca batakaza no ku munsi w'Imana. Ibikombe bibiri byo mu makompetisiyo biratandukanye. Iyi sino nayihagarara ko cyane. Je ndiko ndigarukira mu nyubako za Liverpool y'umwaka urangiye wa Klopp. Ashaka match ikonta yatakaza mu kinyumu titirere. Tukama wari bwigere ubona yuko Jayden Dance yoduga muri equipe nkuru. Mugabo ni wibagire. Mugabo Dance ari igihe yaduza kadutsinda. Ni wibagire ko Klopp atatakaje match nimwe adafisa batitira mugabo igihe bagarukanye cyo yatakaza. Nivyo ndavyumva. Mugabo no munsi nimba narabonye ugwego rw'umwana yitwa Jarel Kwanza yari ari kumwe na Klopp yari afise. Nkabona ugwego rw'umwana yitwa Harvey Elliott yari afise. Nkabona ugwego rw'umwana yitwa Curtis yari narugumanye kuri slot kuko yarakinye. Nkabona ugwego rw'umwana yitwa Conor Bradley yari afise. Uno muzi ugacumbwira ngo equipe yarinjije Federico Chiesa agira ibibazo vy'imvune hagera igihe Chiesa aratora ritme ugacumbwira ngo arabuze iminota 30 mu kibuga ya Chiesa uri kumanaging iki je na hagera hanu ugomba kwihindura equipe nationale ya Holland naho nca ndugira buriya kimwe mu bintu umugabo yitwa Arne Slot yagomba kwigira kugira ngo ntazagwe mu gatego umugabo yitwa Jurgen Klopp yaguyemo kuko Klopp numenyereza mwiza n'abandi bamenyereza nk'aba ba Michael Arteta buriya bamenyereza bose bagwanye na Pep Guardiola muri no myaka yeze. Ikintu ca mbere Pep Guardiola barushije ni effective place management yayo. Mvuze management irabo umugabo yitwa Pep Guardiola. Eske yararungika umwana yitwa Phil Foden hanze y'ikibuga match zine zitanu. Eske yararungika Mareze kure cyane. Ahubwo Mareze yabo wundi wo kumwereka ngo nubwo je nakwemera cyane no bandakwemera reka ndagwe match ngurugira turaba gaca mwemeza mugihe no muzuvaje umugabo yitwa Arne Slot nawe agomba kwisanga muri piège umugabo yitwa Klopp yaguyemo buri yari abasezo kuvitangura ni 11 biwe babandi nyene nka kwa kundi Klopp yabikora mugihe Randra ivuze neza reka equipe yamaze kwitegurira tala iyi equipe irafise kuba nka City yo mu myaka yeze kuko ufise Sala kwico kibanza cha Sala ukabufise Chiesa Yohakina na profile tuzi ndetse na Harvey Elliott Yohakina ukabufise Soboslai ufise dublira yiwe nka Curtis Jones ukabufise umugabo yitwa Makalisteri ukabufise Gravenberch uzi kufise Wataru Endo ngaho inyuma ukabuzi ko defensive no musi naho yoba Van Dijk cyangwa ko natubatagaje ufise Kwanza na Joe Gomez akaruriro ku nimero 2 uzi kufise Trent ariko Conor Bradley ngaho Tsimikasa ari ahari ku nimero 3 nka dublire yande y'umugabo yitwa Andy Robertson Kamin Keller hari nka dublire yande Yarison Beck bientôt umugabo yitwa Mardashvili araza iyi Liverpool jedo mapare Klopp nayo yigeza tunga mugabo kandi ari mu bantu bateguye ino Liverpool kugira ngo bize bikunda imeruko ikintu yo gitanguye kwanira umugabo bien sûr yashitse amanaginga 11 batangura abatora hakiri kare kandi baritanga explain individual barazikora mugabo rero management erega iki gikombe nikico tumutari kugituma Harvey Elliott nabandi mugabo gitumye basara biranze erega uno musi isubira inyuma rya Sara biraheze
fata Mosala wa match ya Liverpool na Mosala wa match ya Newcastle. Izi match zibiri, match zitatu zikurikirana, Paris match are, Paris match retour, ushira ko match ya Newcastle. Nukuvuga ngo wowe urafise Mosala atigeza create n'uburyo nabuto bwova mu gitsinda. Uziko mu mafinale yose akinira Liverpool ari mpike mu itsinda bibiri byonyene. Finale zose akinira Liverpool umugabo witwa Mosala. Bivuze ngo ibura rya Mosala mwiza tout simplement vyatumye umugabo ashita. Et pourtant ne devrait pas chiter kuko twarabonye equipe ya Man City itakaza Bernardo Silva cyangwa Kevin De Bruyne, umugabo arabitegura avuga ngo iri nizosubira kuba piège kuri jewe. Afise finale zibiri zose za Champions League atakaza KDB hakiri kare cyane, mugabe imwe yarayitwaye, iyindi yarayitakaje kubona ngo yayitakaje kubera ko ibiyarovyo nibiri impliqué tout simplement kukubura umugabo yitwa Kevin De Bruyne. Mugabo bon biratusha equipe ariko kandi ukabona ngo yarateguye guhangana na buri equipe yari yose naho yobabuze nde. Rero najiki kintu ndacakiriza umugabo witwa Arne ko yinjiye mu gihe gitandukanye na Klopp. Ibi Klopp yari yarabiteguye aravuga ngo reka turabe ko equipe izosigarana abakinyi beza. Ico nemeza umugabo yitwa Arne amaze gukora conyene, vraiment yashitse yintegra muri equipe facilement. Mu gihe nk'ubu ikintu jenje ndamwagiriza kandi nyuma y'ico ndamushimira ni umugabo atazi gukina match decisive. Doma par match imwe amaze gukina decisive ni match ya Arena Retour akinya na Paris Saint-Germain. Ni vyo arasezera hano ntaco no mwagiriza. Mugabe ico no kuri match ya Retour akantu gato karimo. Kuri match ya Retour akantu gato karimo. Usa n'uwapfuye ariko kandi utarava. Ni 1-0 nabo batsinze 1-0. Liliya koza ryo gusora amakaristeri n'abandi uzi ko match isaba experience. Kari akanda kamagiriza ngo dara majorité deka. Numwe mu bagabo twagiye turavuga ngo eski performance ni hagrero match zikonta zo gukurana mwo za Carabao Cup na zanda zo bigenza gute. Ku bice byinshi kwijana izo match ziko ziramunana. Mugi je nka FA kudo chapeau wakinye match kwa kabiri bakugarukanye ku munsi w'Imana 21 bakugarukanye ku munsi w'Imana Wembley uratuje waruzi imisi ya hafi 5 aza jewe nono munsi equipe umumenyereza tunga effectif yagutse nibi byacoro utunga effectif yagutse kandi yabakinyi beza mugabo bakinyi beza udashobora ku none nimba uno munsi kuri Paris Saint-Germain match are bose vyarabananiye ugahereza umwanya Elliot agakina akaguha intsinzi. Retour uri mu mwanya Elliot mu buhe buryo? Retour uri mu mwanya les amis Chiesa c'est pas n'importe quel joueur. Kandi mugabo no munsi kandi yaragiye ukina rega na equipe decisive muri no saison. Attention nimba ari equipe yitwa nimba ari equipe decisive imbere y'ino migwi ikomeye ni Newcastle. No muri champion ibuka ko yabana digitanguye iri decisive mugabo. Yatsegeza ibikombe. Uru ruhande rw'ububamfu bafise Harvey Barnes sinibaza ko hari na moitié ya niveau ya Chiesa afise. Uno muzi ndemeza ngo nimba Bataliyano bariko barabura Chiesa mwiza Sota bifise mu ruhara kuko era mu buri mwanya muri Liverpool kandi akomeye. Yarafise amahirwe yo kumugarukana ku rwego tuzi equipe nyine na pressure yo kureprosa. Ibaza ngo no muzi equipe Liverpool itari kuri atsindwa muri buno buryo barifise Jurgen Klopp afise no effective nziza nka kuno. Uno muzi Elliot afise ni vimeze gute? Erega je uno muzi Chiesa bari mu kinyameze gute? Mugabo uraryama ku muntu yitwa Gakpo bigatuma ugomba no kwica Diaz. Uno muzi isubira inyuma ya Diaz ndajyagiriza slot gusumba ndi mpare wese. Diaz winangwe za saison match 10 ziwe za mbere siwe Diaz dufise uno muzi najinda vyemeza. Gushwazisa qui doit être titulaire entre Diaz na Gakpo mu gibona afise niveau imwe vyari vyiza kuko ku numero 9 udafise Jota wa ufise wa mugabo yitwa nde Darwin Nunez kandi uno muzi jewe do mapari hagati ya Diogo Jota nako hagati ya Luis Diaz mu Rwanda ndetse no mugabo azwi izina rya Gakpo je nari gwengeka Gakpo ku 9 kuko ibi vya Gakpo ku 9 na Klopp yarabigerageje kandi no musugiye kuraba aporo y'umukinya kina ku ruhande w'umuwinga Gakpo decisive tout simplement mu gutera mu igori mugabo uravye umukinya gutangira vyose akudribble umulateral akwirukansa kuruhisha vyose umugabo witwa Luis Diaz mu Rwanda je ndemeza ko atari muri Diaz vyose sinibaza ko ari ikintu cyo rero uvuga kwako kanje ariko ndangiriza ko ndaba uziko equipe yitwa Liverpool ino zitanu za nyuma izikinyi taratwara igikombe byo bakomerana les 5 derniers matchs za equipe yari Jose no kubesha none muzi ndacafise ikizigizi gicuko Arsenal tashaka kuzokora erera kitakitwarira igikombe cyonyene nuko na Arsenal nayo itari seri rega na Arsenal ukibaha mu maboko babe atoye ibyo si ibintu byacu kuko nakonda urabona match ya nyuma 38e journée bazokwakira Crystal Palace 37e journée equipe yari Liverpool bagiye kwa American Express Stadium kwa Brighton ku ndwi ya 36 equipe izwi ya Liverpool bazobakiriye Arsenal ku ndwi ya 35 equipe ya Liverpool bazabagendeye Chelsea ku ndwi ya 34 equipe izwi ya Liverpool bazobakiriye Tottenham kuvuga ngo barakurikiranye match Tottenham Hotspur Arsenal nako Tottenham Chelsea Arsenal
Brighton Crystal Palace match zitanu za nyuma zabo mu gihe imbere yaho rero Liverpool bazo bagiye kwa Leicester menga karamirika ariko twarabonye Premier League urashobora gutsitara kuri equipe izindi equipe ziba zigoye gukina ku 33 ziba ziriko zirakoroka muri Nottingham Forest Ivyiyumviro Arsenal izindi biharuwo yani madetail mbere yaho ku 32 bazakira West Ham ya Graham Potter twabonye ariko arayitransforma ino equipe shobora kugupieja no kunganya mukanganya mbere yaho equipe ya Liverpool bagiye Craven Cottage kwa Marco Silva kwa Fulham mbere yaho equipe ya Liverpool twabonye hagoye kuma equipe makuru kwa Fulham Silva Fulham ya nyuma ya sezo Fulham imeze neza igomba gukura mu nzira equipe yari yose bariko barahura ku 30 baraza kuba bafise Merseyside derby bakira Everton birumvikana ko wera ku 30 kugenda na equipe zitwa kari no kwa Liverpool ni equipe zigwana no kudakoroka ni equipe bisangiye gisagara ni equipe bagwanira igikombe ni equipe zikene big four jengeza ahantu ntangura kwiyumvisha Eskunamus Liverpool hamwe na Fenway Group bo buri gikombe citwa Premier League ni ihe shusho Anslot agomba gusigarana imbere y'abakunzi ba Liverpool na kintu nakimusigurira abantu hano ukibura igikombe kandi ibintu byose binyereka ngo nimba ngishura kuzingamira kuri 11 de départ ni 11 de départ nari mfise nziza namaze kuyizambura ko twagwa igikombe ereko no mu Arsenal yabayifitiye Bukayo Saka na Martinelli bameze neza bakiri muri course ibaze vestiaire ya Liverpool uno mwaka uno musi turi lendi yasezeye muri Ligue des Champions ivyo ibituvuge ko vyumvikana biri justifiable sivyo Serona equipe bakinye n'uburyo basezerewemo atabaye humiliation mugabo fati Liverpool ibuzi igikombe ya Newcastle ifise Trent arangije amasezerano Sara arangije amasezerano na Virgil van Dijk arangije amasezerano uno musi niyo message abakinyi bafise eragazo bizova bihindukira dutangura kuva muri press conference abakijya kubwira ngo Klopp yarangize umukinyi mwiza uno musi ndashima ko ibintu biriko biragenda neza kuri Arne Slot bisigura ngo Klopp yarangize umukinyi mwiza nginivyo Klopp yasigiye Arne Slot cyari jambo umukinyi atori vuga muri equipe ya Liverpool umwana yitwa Ryan Gravenberch wenyene na Cody nawe rega ntari koraronka umwanya bikora bereye Jones yorivuga Curtis oya nakoraje yovuga Curtis kuko Curtis no kwa Klopp yarakina rimwe na rimwe mugabo uyu mwanya ronse mu magrand rendezvous urakomeye kuri Slot kuri yaronse Slot natangwe kumupinga nujura kumbwira ngo naje gukina na Real Madrid nzanye Curtis Jones size Dominique Szoboszlai yego biraguhiriye mugabo none umuzi uzotakaza Sobo wa musizi wazanye Curtis abantu uzobasigurira ngo ukorera kuri Liverpool yakira tagaza ikombe cyabo kigira gatatu cyabo kigira kabiri no mwaka nako kigira gatatu na FA na ni FA ni Ligue des Champions batakaje na Carabao umugabo witwa Arne Slot yicare yige kuko urasezererwa na equipe yari yabasezeye nde Play Argir muri FA utsinzwe na Newcastle muri utsinzwe na Newcastle kuri final Carabao la finale no se joue pas il se gagne final ni bakina usezerera na Paris Saint-Germain warenganye uwa mbere muri Ligue des Champions ni ikico tuba manota 12 mu nkino 10 zisigaye tutokubaza ko kwanga none hajya Nottingham bayirusha ngahe Nottingham yamaze kuba serie do mapart ndabona notangura kwigira umukanda w'igikombe Nottingham 58 Liverpool 70 bayirusha 10 nangahe 15 oya nta Nottingham Forest Arsenal ni miburiburi Liverpool izotwara igikombe kwera bunze ubumwe na Arsenal itoki barabana tuse tugira abantu rero ko hari giteramo gikomeye cyane gitegekanijwe itangazo ravuga ngo giteramo birakomeye Ishirahamwe ry'abaririmbyi b'Abayisilamu mu gihugu cy'u Burundi Association des chanteurs musulmans du Burundi bari n'umunezero nangere wo kubatumira abayisilamu bose n'abatari abayisilamu mu giteramo cy'akataraboneka c'indirimbo zikaswida ahantu ngira ngo wewe kaswida indirimbo ni wawe kabisa ni indirimbo za izi ndirimbo basaba musulman baririmba turirimbo nyine baba baririmba abantu bamaze igihe bumva ikiganiro yego gira 5 kuduga chitwa sauti ya kaswida mu gufasha abamizirima sauti ya kaswida yo mu ndwi irangiye reka bari bamwishe sauti ya kaswida inganiro kiba kigarukana ubwo urimbo izo ndirimbo zitwa kaswida za mizirima mu kubafasha muri kino gihe c'amafungo kiganiro kiba kuva igihe saa 5 kugeza igihe saa 6 hano kuri PJ Classic FM nuko rero iryo shema ryo baririmbyi b'abamizirima mu gihugu cy'u Burundi cyateguriye rero igitaramo kidasanzwe abayisilamu bose n'abatari abayisilamu Landry ndagutumye mu gitaramo cy'akataraboneka c'indirimbo ngomba kuzoba ndahari ni igitaramo kizoba ku munsi w'Irayidi
ya mbere ni ahantu benshi bazi bita kwa Kadafi kuri markaze muri Asiatique. Twese turahazi, najewe narimo bizima ndahazi, twese turatumiwe kuja kwiyumvira icyo gitaramo nake kizoba kiri mu bihangange abasitari bizo ndirimbo n'amareresi nka Mugisha, muzimwe reresi Mugisha nyene Mugisha yarakinye na nireresi mugabo zirimo kaswida nyinshi, yego na mugenzi we yitwa Said n'abandi bazoba bavuye mu gihugu ca Tanzania, Kongo n'ahandi agatandukanye ku isi. Akaririmbo ka Mugisha nyene kikaswida ma ewe mana waremye isi n'ijuru tuntu mwene utu kubera rero kwirayida n'umunsi mukuru wo kuryoherwa gusangira ndetse no gusohokana imiryango. Birumvikana ko abayisilamu bose na jewe ndabarangaje imbere ndimwo mwikazu bwiza tuzoba turi kuri markazi muri ico gitaramo. Ni ibirori bizotangura igihe cy'icenda kugeza isaha 2 z'ijoro ku irayidi ya mbere. Tuvuze irayidi ya mbere nuko iyo habaye irayidi harabuja munsi biri officiel ko irayidi baye mugabo mu isanzwe irayidi ba 3 jours successifs. Rero uriya munsi wa mbere w'irayidi yego niyo giteramo kizo ni giteramo ca mbere muri Asiatique. Akabiga rero nuko dushimira cyane mze afandira Jabu mutama ikozi yo bwabaga aterura bisi 12 zihereza abana tizobunguruza zibakura mu quartier zibatwara ongera ko kwa bure kubunda ni bisi rero muzosanga ku bituro by'amabisi nka Mutakura, Kamenge, Kanyosha, Buterere, Buyenzi, Kajaga, Kinama ndetse na Cibitoke Kanyuji. Abantu rero reka nitangire ubutumwa, abantu mugomba guprofita ibigiye bitandukanye. Ukabuzi kugiye nko kuri foye kuri bisi wayuriye ku Mutakura utagiye kumva sauti ya kaswida barakudepoza muri Asiatique uzovore maguru, ariko kandi mwumve ngo sumwanya wo kuza kubivyaza umusaruro atari ugiye reka kugorana. Muzomenyesha rero bacana no kuri PJ Classic FM nyene aho izo bisi zizoba zihagaze zibarindire gwera isaha 8 zizobarindira iminota 30 bivuze ngo bisi zizohagarara isaha 8 kuri ivyo bituro zihava isaha 8 n'inusu uzocerwa zosanga bisi yageze iki yamusize bazosanga kanyoni kagurutse basanga bisi yagi hano novugira abantu gato mwana Avanderaja akakanu unyumvire nk'umuvyeyi igasiwe bikoze oya Avanderaja yatanze bisi ama organisation yiga uburyo bisi zigomba guhagarara akakanu reka ndagukubita kana wa muntu we kwirayida abantu bajya umuceri kandi umuceri usha saa 7 isaha 8 ndabasabiye ariko mugabo kandi twifuza kuja mu rubanza ariko kidira idi n'umuceri wa muntu nese umuceri turajya hakirikare saa 7 ari abantu saa 8 igera batarawuheza umuceri niyo mpamvu ndabashimiye cyane ngo jewe redo mapara ndabashimiye bari mu organisation kuko baciye bakora ikintu bita kwivuga hakirikare itegure nawe kare bivuge ngo umuntu wese wo mu Islamu uko munsi ategereza kwitegura hakirikare akamenya ngo isaha 8 top ako kantu niko ahubwo nanje aho urira saa 8 narawujya ndawuheba ariko uranyumviye azana utegeza kuzo kuri kimwe muri bino bituro bazo kumenyesha bisi zo bazihagaze vuba cyane kugira ngo saa 8 n'usu bisi yaguruke urimo ugende. None randiri wowe uranyagiriza iki je kwirayida umuceri ongera ko reka amabisi aya mabisi zo batwara ku buntu anabagarukane ku buntu igitaramo geze mu makartier nya muzoba mwavuyemo ico zosobogira ngo winjire muri iyo bisi nuko uzoba ufise itike yo kwinjira rero mu gitaramo bisi yo gutwara ku buntu mugabira gusaba kuzoba waguze tike hakirikare utayifise nawe bivuze ngo utazoba yayiguze hakirikare nawe ku muryango wa bisi hazoba hariho umuntu aje kudandaza iki iyo tike winjira uyiguze. Ibaze ngo uraja mu gitaramo n'ingene ibibazo byo kwinguza kino gihe bigoye uraja mu gitaramo n'umugendezo ukwiye bisi zagutwara ngeri bwarukane wowe gusurasa bwo gura iki erega abantu nk'ubu bari kugira ati gura tike kugira ngo winjire muri bisi amaje mu gitaramo abantu nk'ubu bari kuvuga ati je nzojayo mugabo erega abantu bari kuvuga ati je nzojayo mugabo déplacement nibiki kandi atabuza amahera yo kwinjira kandi atanabuze n'amahera ya déplacement mugakiyumvira ati déplacement usigaye nguruko ni ahantu rero ni hari trick wabonye nuba wikika amakizo ugatoke ndurukira kuri foyer ndurukira muri ville shaka ururira kari kwaguze tike uzoba wayuriye ryari uriye werekanye tike uriye wuriye tike birumvikana rero ko izo bisi bizoroha cyane ko muzimenya kubera ko zizoba zifise ibiziranga tuzobwira kuri PJ Classic FM ikintu n'abantu baba baramenya kirikare tike yo kwinjira amafaranga ubukuze mu bitanu umwana 25 muri VIP ni 1010 gushira kuri kinyongo zonye hano zene twinjira ku mwana nangaye 2000 francs 2500 umuntu akuze bitanu muri VIP urareba 10 bagwane kinyobwa mbariza VIP hari abantu je ndari VIP 30 very important person je reka ngenda kwisa kana mu isanzwe amize mamaze ukwezi kose bisonzesha kandi kwari ukwezi kweranda ko kwifunga ibigiye bitandukanye no kusabana n'Imana cyane
hari abantu iyi ride igeze ucumenga nukwiriye ivyo batakoze byose muri rya misi 30 rero iyi ni opportunity nziza buriya yo gushimangira amafungo yawe wagize ukitwa nk'umunsi wo kuja nubundi imbere y'Imana ahantu ari kuri muri mwe uko mu gatondo barasenga ku munsi w'iride ku mugoroba benshi usanga twagiye mu birori agiye atandukanye n'iki bon ntawe ntunza gatoka ariko birumvikana ko iyi ni opportunity nziza yo kwitwata yo kweza amafungo y'umunsi wa mbere uri ahantu nyene mu kibanza mwe muhira arimo kabisa kwa kwezi umaze ufunze wasenze mu gatondo urafunguye iki Imana yaguhezagije ku mugoroba genda umviriza indirimbo z'Imana gura rero tike yawe ubunyene kuri zo nimero zikurikira tangura kuyigura ubunyene kwifisa amafaranga ibaze nk'ubunyene ibintu utarashika no kwiride ngo urumva utangore gora ama dépenses y'ibindi bintu fata ufisa abana batanu mu kwinjira 2500 cibagura tike nabo we na madame biso batwara ku buntu c'est ça gura rero tike yawe uri mu kinama muri mu Kamenge ukaba uri kumutakura mucarama no mu Cibitoki hamagara kuri 69 91 17 ubusa butatu 69 91 1703 uri mu Buterere mu Buyenzi mu Bwiza mwijabe Nyakabiga hamagara kuri 69 13 15 14 69 13 15 14 uri mu Kanyosha mu Kajaga mu Nyabugete Kabezi na Kibenga n'ahandi hamagara kuri 61 77 77 55 22 gura netike yawe cyane kuko ibibanza biraharuye usamaye usanga aho uzuye yemwe bwira mugenzi wawe bwira mugenzi wiwe ko kwira yidi atahandi twese tuzaturi n'imiryango yacu atari kwa Kadafi Marcus hari umusaza kwizya rya Terence ati nari maze imyaka 26 nazi ko abamizirima baririmba buri nimba rero ushaka kuvyumva rega ni hatuma abamizirima oya nimba ushaka kuvyumva hari abantu ushaka ati ciwe ko izi ndirimbo ntari nzi ko ziwe canke ko ndazikunda nari mu mizirima bimeze gute jayo uratumiwe bambarize rejewe John natumye CEO Isaac ariko twumviriza azoba ari yongera ni MC moderateur ambwire VVIP Jenny ondia amafaranga ni make cyane ibitaramo sentwe matwavyinjiye kuri amatwavyinjiye amafaranga ibihumbi 10 kwa kuyariya muri VIP turaya VIP John ndari ya VIP kabisini wegende bigende neza cyane birumvikana ko muri English film negenyene muri no